hari abantu hari interval basego uvuge gutyo urabyumva yego hari abantu batubiriye nka transition bakiriye inkoni barayifata barayijabukana baca kugira bayihereze abandi n'abandi barayitora bariko bagenda bayitwara ahandi urabyumva rero je umwanya ari je nkifise inkoni bisaba yuko ntahura agaciro kujya wundi yantanguriye ariko je ndafise ikibazo utaranarenga ngaho ego kuko ikibazo ciyadukije so n'est pas une question yuko Pacy atari muri agent ariko ababiteguye wewe Simbizi wa semavumba ego nta muntu ashobora gutegura ibintu vyiwe ntagutumire Philbite namuhaye example ya gouverneur wa Berbe gouverneur wa Berbe umunyamuziki yego n'umugitariste mwiza nk'ivyo ntavyo waruzi uravyumva yego gouverneur mushasha wa Berbe n'umusani gusa nuko atariye hiti urayibona dufatira nk'aba aba Philbite nabande yego umunsi nka economy yiwe yize yo muhaye amabanga atuma ataronka umwanya wo kudije yego umva nta bujya babuze yego hama excitant uravyumva kuko barinze bamwizera bakamuhereza ayo mabanga nuko babona ati wa muntu havuze umuziki nuko numuride n'umuhe responsable excitant hiye imbere uravyumva haciye haza abantu bagomba guhereza agaciro aba DJ ba kera yego uravyumva hama Philbite agacavuga ati sha ndibuka nanye ni mu bantu batumye aba DJ bagira agaciro reka ngende je ndi Philbite kandi ugasanga n'ababiteguye Philbite barazinanye yego urabyumva ati je vraiment naragize uruhara muri bijya bintu ntagiye ngo agiye muri show agiye kubera yiyumvamwo yuko ico yakoze hari abantu bandi bakora giha agaciro yego uravyumva agacaza Dabo ahagaze neza afise akazi keza katumye ibyo budije avuga ati ibi ni passion ndabikunda sometime ko na Pacy uzorabe iyo ageze hano mu giteramo ntava ataririmbye umuhamagaye gusa Pacy ashikari muri karaoke ku mutwenzi arena hehe nahajya muri nyamaco ashikaririmba uramuhamagaye akaririmba kwera nibyiwe naho atari byakora yego urabyumva hama kuko sinzi ko abibonye ijyantu ze nyandungikiye amafaranga yandungikiye yaje kuri konti ava mu Bubirigi direct hanze ko yaje ava mu Bubirigi kandi yandungikiye ari ngaho yandungikiye dolari jana twarazibonye bro bisigura yuko bisigura no sikumuvugira bisigura yuko atarabuza amafaranga yo kuriha yego bani nabo bavuga bati ayo mafaranga yarafise yaragusupporting igikogwa gusupporting igikogwa birafise inzira bajya babikoramwo yego uravyumva umuntu nka Pacy so kurihishwa hari abaririmbyi bariha najewe ari je yo ngenda hajya nagenda niteguye kuriha kubera urugero rw'iwanje ntirurangeza aho nogenda mu giteramo sindi Fizi tabwe no Pacy nakijya kiziba haje mbe ndinywe kuko hari gisanga ibintu bigiye ku Simbizi tutanga ibiganiro reka mwibiziba kweri imagine makijya kiziba kijya naje mfise rero reka ndabwire ngo big up sana turabizi ko muri benshi mudukunda kandi mudushigikira tumaze kubibona yagateke wibona gute bro tabura ico gipapuro cyawe we Simbizi yagateke muri imisi wibona gute ni fresh kweri kabisa gusa muzohindura iyo logo ni yande iyi logo we murayihindura tu tuyihindura bwira boss none boss wanje reka arakumva kandi arahindura logo kabisa eko iyi logo design ni kumengo ni yawa munyarwanda ndake nanje bamaze kubimbwira abantu benshi mbere yo babikobwa rero mu gihe ubu ufise vision mu kwikingira neza bitaragera kure kuko ari ibintu bigera kure bikavamwe imanza wana nk'ubu reka ndago example wana nka Birman Boy yego Birman Boy ni brand ya Jadix niwe yatanguje ya brand sivyo donc barafise manager oya brand ya Birman Boy ya Birman Boy byarigeze no gutera induru mu misi yahera harabani barako ni manza mugabo rero kubera aba Birman Boy baramaze gutera imbere ku mazina mugabo iyo Birman Boy ntiringiza ivyuka bikwiye
dufate nk'ubu ntiragira chiffre d'affaires nini aho dufate nk'ubu nka dufate nk'umuntu yabaye hataguze nka Wasafi muri Tanzania hama Wasafi gakura ugasanga igeze ku mugwemba bakoze igihumbi 2000 tu vois muri ico gere nk'umuntu aba yaratanguje nk'iyo brand Simbizi kweri ko bakuye ko logo yayo mazi oya avyuka babaza kandi akantu muragahara ikazo ne pabo ni vyiza gukorera byose tumaze kubaka amazina akomeye man ni vyiza ko muza murakora ivyuka n'ibituma n'amahera baduha oya ariko uyazara yazi tu oya birago uyazara yazi mugabo vyiza baze barabimenyera yuko amazina yacu visibility zacu taridandaza kwa gusa rero ndakubwira rero yego komeza ngaho kuri Pacy chiffre d'affaires imaze kuba nini yabavuga ati bamaze kubara barungutse basikiye bafise ibintu bikomeye tivwa muri ico gihe wayitanguje arakwitwarira kugira evuga ati donc ni want yego niyo mpamvu rero namwe bwo kwino logo yanyu nta uzi yo muzogarukira hi imbere ni kure cyane ni isi yose urazi yuko umuntu ashobora kwitwaza logo gusa kugira agusinyare na chaîne yawe bayirandura je nabibonye na fois passé bon hari hano twagiye gukorera duhurira n'umuntu acavuga ngo yabonye ikiganiro cawe acavuga ngo Simbizi yageze kwa ntuzeye kuri ya mujama wetu wa pare ngo yamaze gushikayo ngo mugango ashararangwa acabona ngo nijo nga bon anyway rero urumva natwebwe rero kandi kura no image yacu ni iki nico tuba turi ega ni juste shanje akantu gatoya gushanja gusa akantu gato ukagira hari abantu bashobora gutanguza ikintu avuga ati ninakoresha kano kantu bizomfasha mu kundutse n'abantu bakoresha copy kugira badugi kavuga ati kangire yagateki iregere nuko uzo biraba uzorondera ni nk'abajya abantu nabonye biganye mengo akeza Podimo ntibayiganye je sais pas si barayigaye je sais pas mugabo logo c'est presque la même chose bamba dupira kazoza neti kazoza bantu wa munga vyibusha gutya photographe voilà kazoza neti on dirait que na urumva ini yagateke hariho na yaga TV mugabo yaga oya yagateke na yaga yo biratandukanye ini yagateke mugabo rero logo urana yuko kugira wa mudrama rero byiza rero murahindura kugira nakubwiye yuko ivyo meme na uranda ufate nka Billman logo si zimwe Billman boy ya Jadix irikobe gendi Billman rero bifitiye amasuka bagitivwa rero izo Billman wewe hagarara ku izina kandi zinandikwa na kumwe yego uravyumva mugabo logo si zimwe ziratandukanye mugabo amajunya murumva rero uko kintu gikoresha wo gihiriye wagitanguje fresh ngasha kubutagitanguje kikaguhira ikabaso reka ndago example yindi hari evenement yabaye samedi passé ya kuri Sky ya Nyamachoma yego shana nabibona sivyo hari abantu bari batanguye inzara ya musi yaranyishe hari abantu bari batanguye gutera induru famba ngo yabagize copy ya Nyamachoma famba ujya hari abantu amaze ibintu bya Nyamachoma ni brand en fait ukeneye kugira kuzana ivyunguka mu bintu bya entertainment il faut kuba creative yego il faut gucreate ikintu bavuga ati kino kintu ndacite nka Nyamachoma yego kintu ndacite ntuburi zina urakujya DJ Paulin azakita happy people urabyumva hari ikintu kabiri bya great and meat rero ukeneye uragira iki namico kintu akaba ari cyo ucuronderera kwa sponsor branding iki rero ari abantu bace bitwara ngo bagomba kwitwa ngo Nyamachoma ngo ni brand yabo cyanda yibutsa yuko Nyamachoma ipifamba yatangiye kuyikora kuva 2016 donc urumva en fait hari gihe umuntu atanguza ikintu akamera nk'ugihevye uwundi akasha gitora wa wundi yagaruka kugikora akasha ngo yagize copy ni nko kuje notanguze ibintu no gira ibintu byo kuvumbura yego bojava kuko ashiriza Landry Promoter nije nabitanguje rero ibintu bya creativity kandi Landry Promoter nibaza ko babimenye ko cyane kuko Landry Promoter bimenye ko cyane ko acagira n'amariske arakubitwa donc bimera nk'ibintu bivumye maybe gihe wabikora we ntivyavumye cyane kuko vyavumye kwa Landry oya je byaravumye cyane oya mugabo basi je byacha kuri rema byacha kuri televiziyo je byacha ku marezo no kuri televiziyo oya basi basa n'abakwiyogeje Landry Promoter oya guma je objectif kwari gucrea gusa hama nkaca kugira ndekera abandi urumva rero kwiga gucrea ikintu sivyo kubera izina
nico kintu cya mbere umuntu ahagarara ko branding y'ikintu kandi branding ni nk'umugambi ni nka projet urabyumva ni nk'aba bajya bari bateguye bijya bya old this gold tumaze iminsi turiko turabona ibintu bicana nako ku mbuga nkoranyambaga nkoranya-bumenyi imbuga ngurukana-bumenyi imbuga ngurukana-bumenyi yego habaye ibintu byinshi bitandukanye bimwe muri byo nibaza ko byateje icuka kibi hagati y'abateguye ijya old music event koreko byanditse all this gold ntusubire kumbaza ibintu bya old music niko babiteguye ababiteguye barahari kandi niko bavyise hama tubona umuririmbyi oya niko bitwa yes nabanyamuzi umva old music event abantu bakera mviriza old music event niyo yateguye evenement yise old this gold uravyumva iyo old music event imiziki ishaje umva ya kera imiziki ya kera imiziki ishaje biratandukanye old music bisigura imiziki ishaje ni old music mu muziki bavuga old school music yego ako kantu ukamenye aba imiziki ishaje evenement ishaje yego bateguye ikintu bise old is gold sawa tuendeleye turabona impari nyinshi ariko kimwe mu mpari nyinshi zari zihari womengo ni nkaho bamwe bavuze bati kwera ko mutumvikana n'abari babiteguye maybe mwari muronse akaryo ko kubakritika kuko abantu bavuze cyane muri iyo show yari wowe na Nerinati kandi abantu bakaba bazi ko Nerinati nawe mudahuza mugara avuga ati ko barinze bahurira ku muntu badahuza habaraza kumvikana kandi abandi bantu babibonye yavuze ibiki Nerinati yari kavuga ko abantu bitera agateka yego ngo bajya ngo nibakomeze ngo nimba ari kwirukana abagabo babo sepakwa avuga ibintu biri bizarre wowe ku bwawe uravye ingene b'ibintu byari byorganije ubayeretse critique ku ruhande n'ingene byagenze bige bintu bagiye abantu bari babiteguye wowe ku bwawe wari babibonye gute ava yuko Pacy abizamo icyumviro cyari cyiza sibyo yego for real cyumviro cyari cyiza initiative yari nziza ijana kwijana ni nayo mpamvu burya umuntu wese ategura ikintu afise icyabagamije afise objective ziwe wowe nkawe umuse sanguzi nemera icyumviro cyari cyiza ari nayo mpamvu na Pacy yagiyeyo sibyo d'abord kwanza umenye kwanza yuko buri muntu wese mu gutegura ibintu nakubwiye ko abafise ibyagamije avuga ati kane good no evenement kangira uku nibi ngomba guha agaciro aba sivyo mugabo urumva hari abandi baprofita avuga ati aje umuntu aje gukora abantu no muntu nuko reka nitwaze yuko ngomba kumwa agaciro nuko mugabo hari izindi nyungu ziba zibirimwe kubera hari abantu ngaha none nabona abantu ngaha babagira hari abantu nzi muri ville bujya mu mayibobo Wara mu Bible buri bibi hari abantu usanga ari zo giri. Yego dusega. Ugasanga barafise umuntu umwe bakorera. Tujye wo kubyuka kubyunguka nabo nyene bavyuka ku kazi. Ndafise umugenzi wanje yitwa Jimmy. Yego. Yahora no muri Etats-Unis. Yavukanye ubumuga arafise ubumuga bw'intoki. Mu matemoignage yiwe yaragira yuko bahora baza kumubaba. Ntako batagiza abantu bamwe bamukoresha mu madiri yo gusegerereza kwavuga ati nacazovamwo mugalo type yarize economy mu economiste niki afishira mu yitwa Tabita ya mahanza agiye guserukira igihugu yego urabyumva bisiguye rero yuko hari abantu baprofita umuntu sivyo rero umuntu aciye aba faible kuri bo bwaca bagomba kumukorerako bakoramwo ivyo bashaka nukuvuga rero yuko mvuri bije abateguye all this gold swat intumbero yari nziza cyangwa ari yindi urabyumva yego kuko namba intumbero yari nziza wowe ukivyumva nta mpamvu nimwe yego yari gutuma witwa Pacy batamureka ngo yinjire kuko nubundi na wene usatsa nta mpamvu nimwe ntayihari yari gutuma umukambwe umesha amakuru mu legende twese twakuze twubaha twakuze dukurikira yatwenspiye atuma natwe bwo mwuga tuzamwo yitwa Christian Savye nawe ne bamumaze umwanya hanze nabanga ko yinjira none yinjiye gute ntiyigeze yinjira cyase abo bose n'abantu bagiye gutera iteka igikorwa birangira batashe Christian Savye rero utwara musohoye ibintu namba bihagateka ndimo baramutebeje kwinjira none bamutebeje kwinjira yego urumva nako ndakubwira ari ibintu bya all this gold sivyo
ari ibintu biha agaciro ko nakubwiye yuko hariho abantu baprofita abantu kuko for real ndetse kukubesha uno munsi niho abarimvyi bamwe kuno munsi ari opportunity duke basi nawe udashaka kuronka amasho ama platform arashaka guhereza udufaranga yego ama platform agaguduhera abarimvyi baronka ama contrat uravyumva bo uno munsi wafite hariho utuntu twinshi twotuma umuririmbyi ashobora kubaho uno munsi hari isi yarabaye ntoya kera kugira uronka umu diaspora niki bya bigoye ngo no munsi umu diaspora wagira bari uwanyu yego ngo no munsi ashaka kuba yiposhije gutya kumva ati hano Jendi Fred Mbamba muri America ati bana nakunze akana reka ndakurungikira na $50 nakuzya ndirimbo yawe yego sivyo Jendi nakamba muri Australia iba ndirimbo yaramfashije ubona gute dukoranye indi project ati raba ndakurungikira na $2000 ngaho urabe uri ukuntu hama cenda gufasha no kora indi ndirimbo kera siko byari bimeze uravyumva kubera ico gihe donc kera mwose yari imenya ico gihe n'indirimbo zari umva zari twazumvira gusa ku radio kuri RTNB sivyo mbwa abantu bitwa ba Pacy nzitonda n'abacururiza ku radio ya umva amahigo yari make umva utaronse idiri rya leta ngo itegure kera bitaramo byategurwa na leta wanashaka kenshi byinshi bari ama evenement nyene ya leta nta mashow ma spectacle yari ahari ico gihe kera nabyo byaba ari ukumva amakaraoke nyene yari ahari baragira amakaraoke kuri mamubare niki kuva kera byari bihari mugabo bari mwene bu VIP sivyo mugabo suba ama opportunity no musa barimvye afise no munsi cyo kimwe n'abarimvye ba kera abarimvye ro ba kera hari byo bataronse hari benshi usanga batahiye nyene imiziki bakoze barakoze amahiti mugabo basanga amikoro sikirenga Dernièrement sinzi TV nabivugiye ko nariko ndaraba kuri TV5 Monde igihe bahamba Adrienne narabonye reportage bagize kuri TV5 Monde baragenda kuraba ujya mijuriro Mathias ujya avuza intuze twakuze tumuraba kuri RTNB mugasanga aba mu kaburende uravyumva so ahantu vraiment habi voilà uye jina fopa sinagiye ahantu hakinyubani ndi basanzwe baba muhira bon dumo kumihana ego bro je nibaza ko Bege abantu bateye ubwoba bateye n'ikigongo ni ibiro ndiko ndakubwira rero ko nagi niyo barishe twari tuzi niyo dufise mugabo rero nabone nitwo bajajinga ivyo baronse bivaye n'ibihe twarimwo birahwanya niyo mpamvu nk'abantu no munsi bagwanya uno munsi abantu bagwanya yuko dukora ivyunguka nibo bansi biterambere ry'umunyamuziki w'u Burundi abantu bagwanya umuntu wese afise uruhara uravyumva kuko impamvu mvuga dufate nka Pacy na Bansi Christian Savye nibo abantu babiri bahuye n'amakuba baratangara bagati bibirabaho uravyumva d'abord Christian Savye wewe ntiyagiye nka Christian Savye yagiye nka radio Isanganiro kwa radio Isanganiro no kuri bash yariko bari banavugaye n'abateguye ivyo old kuko nta muntu yadukundishije indirimbo za kera twebwe rushasha natwe twebwe bw'ubu rushasha nagwe urahari yego twebwe abubu abahari abakuze abavutse mu myaka abarutse vuba new generation tindi new generation niwe je sindimwo okay basi ko je navutse imyaka 90 ya kera ari okay twebwe rero twakuze twumva Christian Savye ku radio abitwa ba excellent ni mubona uravyumva abo no bari journaliste twebwe mwakuze mozi apana arabandi bo kuri RTNB bakora ibintu by'imiziki nyene mugabo ba Pascal toyi bitavye imana abo bagenda bajyama ubu rero apo syo harabandi baje badushira muri no vibe twe dufise ubu yego uravyo maybe no musaro nabandi mugabo ndakubwiye ko abajournaliste bakera no baracafise agaciro ko bakora ibintu n'umutima n'akanovera bafitiye passion uravyumva niyo mpamvu n'ubu usanga amazina yabo agihari yakivugwa uravyumva abitwa ba Paul Emile bakundukize no baracyari kuri RTN imbere cyagira Audrey Diso hari indirimbo nyinshi yakundisha abantu hari amazina nk'abantu tuba Gikarema yego uravyumva na hata niyo ba playing indirimbo za Loriro nibo batangiye gushira indirimbo za Loriro muri Audrey Diso mo Audrey Diso giye bashiramo indirimbo z'abanyamahanga gusa urumva ni kuvuga rero yuko hari abantu hari interval yego uvuge gutyo urabyumva yego hari abantu batubiriye nka transition bakiriye inkoni barayifata barayijabukana baca kugira bayihereze abandi n'abandi barayitora bariko bagenda bayitwara ahandi urabyumva rero je umwanya ari je nkifise inkoni bisaba yuko ntahura agaciro
kujya wundi yantanguriye ariko je ndafise ikibazo uravyumva utaranarenga ngaho ego kuko ikibazo ciyadukije so n'est pas une question yuko Pacy atari muri agent ariko ababiteguye wewe Simbizi wa semavumba ego nta muntu ashobora gutegura ibintu vyiwe ntagutumire wowe uri yatagutumiye ego wewe je nkunda guhakana rero abantu benshi mukorana ibintu ego none ntavyo urabona bakora batagutumiye ego byinshi none batagutumiye ugira ishavu iyo batagutumiye ntugira ishavu iyo witumiye naho ugirane iyo witumiye naho witumiye mu rugo iwawe yego urabyumva ni nkuko ndaguha akarorero twebwe twaravye intumbero y'igiteramo igiteramo ciswe gute eske ico giteramo namba ciswe uko namba vy'ukuri ico giteramo ciswe uko je ndagifisemwo uruhara je nkagiye kudatumirwa muri ico giteramo cyo kutaja muri programme zabo vyo kumvikana uravyumva ngabe gitangaje nkaje bari gusanga ndagiye baranditse ndinjira kubera maybe ndi mu bihe vyanje Pacy yarashaje yararenganye Christian Savye yarashaje yararenganye mugabo nibaza ko badashaje gusoma baje bari batumiye rindira gato yego iyo ni mentalite tugira iyo dufate nk'umuri yashaka kumara igihe adasohoye indirimbo mugabo afite indirimbo yasohoye kera ngo yarazimye yazimye gute kandi ibikorwa vyo bigihari urabyumva bon aho dufatiye kuco bazimye nabajya batumiye nibaza ko indirimbo zabo zitakivuzwa cyane cyane zitazwi nyinshi namba rero indirimbo zabo nyinshi zitazwi muga nyinshi ziravuzwa mu makaraoke ngano zibaki barimba makaraoke umuntu yitwa Christian Savye n'umuntu yitwa Pacifique Nzitonda nabagize uruhara kugira izo ndirimbo tuzisigarane Pacifique ni bantu bambere bagize studio numérique ngaha studio numérique c'est-à-dire quoi barafata rya makaseti baragenda muri RTNB bakazisaba bakazibahereza mu makaseti amajya makaseti bagacha baya connecta na computer hamaze yandimba kagenda barazanregistra hari indirimbo nyinshi bagiye barasubiramwo kwa barashobora kuyinjirana ugasanga yagira avuzwa iravuga nabi ugasanga ari utundi tuntu bongereje kuvuza kwira indirimbo igumane kaka novere yari ifisiko bazikura mu makaseti badishira muri computer yego ko nkaho no kubwira uno munsi umwana avutse uno munsi wo mubaza ati mfise ino kaseti ngingaka shaka uyinjirize muri computer yobura hahera byovyo urabyumva kwera benshi bazi bakoresha analogue ama digital bakoresha amakarte memoire urabyumva ntibazi izo strago z'ico gihe ingena abantu babigenjeje urumva yuko Pacy hari uruhara yari afise mu kugira izo ndirimbo tuzitunge Christian Savye Pacifique amaze kudishira muri computer Christian Savye ari mu bantu bazi kudukundishije jewe ryari araheze nk'ukwezi n'inusuku hari mariage nagiyemo menya yuko Christian Savye iyo aronse kirako Christian Savye n'umu MC mwiza aronda muri bajya batama nyene bajya batama muri bukeyiwe arabashira bajya batama bakaza ko bajya batama hariho ibanga bafise kubyo nk'ubukeneye gusohora umugeni uravyumva hari ibintu byinshi dashobora kumenya mugabo bashobora kubigufashamo urumva nk'abantu nk'aba Pacy urumva nako ndakubwira ayo mateka yose bagize sivyo mu kudigitaliza urabona nk'ubu hari igihugu cyonyene iyo haje ibintu bya digitalisation umva amabija sohoka yego tubasa rero ba Pacy digitaliser bajya abantu zenya ba Christian Savye baradukundisha ibyo badigitalije uno munsi n'umuntu ari muri diaspora ziyandirimbo barazizi uravyumva bisigwa rero yuko azizi kubera arazumva kene kuri YouTube arashaka kumenya indirimbo naka uravyumva usanga rero umuntu nk'uyo umuha agaciro kiyo uravyumva ibingo aruvuze ati ngo urashaka kuntumira yego nanje numvise ati ari ahantu ikintu kigomba kibe ndagivisemwe uruhara cangaruka kuri example na DJ Philbite ariko arambwira kuri ivyo nyene ambwira urumva ngo ba Pacy kugira ngo umuntu batagutonga ati Philbite uno munsi round town DJ mugezweho yego mugabo simwe mwabitanguye yego hari abandi ba DJ bitwa babali bande babaye hari babitanguye hari byo kudija uravyo yego usanga rero wewe ubitanguye uno munsi nibihe byawe hama ibihe byawe birahetse hari abandi ba DJ baje yego hiye imbere yindi niva haje nabandi mugabo urumva ba Town DJ urumva niyo ba DJ ba mbere batanguye kwiyunga bakagira iki sivyo papa bakagira umugwi bo hari valeur ajoutée
bongereje yego kandi nibo batimo bashizemo akariro gakwiye mu budije kubyo mu DJ yaronka agaciro sibyo rero tahura basi ko na ba Pacy ari abantu ba Christian Savye impamvu nafashe example kuri DJ Philbite afite licence umengo muri economy yego abyomba uno musi Pacy c'est vrai Christian Savye aracabandanya wa mwuga nyene yakora kuva kera witangaza makuru guhereza agaciro mu artiste yego sivyo chawibaza Pacy nawe ari mu bindi yego viwe nyene bimubeshejeho ari mu yondi mwuga nivyo kuririmba yavyihoreje yego Philbite namuhaye example ya gouverneur wa BRB gouverneur wa BRB umunyamuziki yego n'umugitariste mwiza nk'ivyo navyo waruzi uravyumva yego gouverneur mushasha wa BRB n'umusani gusa nuko atariye hiti urayibona dufatira nk'aba aba Philbite nabande yego umunsi nka economy yiwe yize yo muhaye amabanga atuma ataronka umwanya wo ku DJ yego umva nta bujya babuze yego hama excitant uravyumva kuko barinze bamwizera bakamuhereza ayo mabanga nuko babona ati wa muntu havuze umuziki ukunuko numuride n'umuye responsable excitant hiye imbere uravyumva haciye haza abantu bagomba guhereza agaciro aba DJ ba kera yego uravyumva hama Philbite agacavuga ati sha ndibuka nanye ni mu bantu batumye aba DJ bagira agaciro reka ngende je ndi Philbite kandi ugasanga n'ababiteguye Philbite barazinanye yego uravyumva ati je vraiment naragize uruhara muri bijya bintu ntagiye ngo agiye muri show agiye kubera yiyumvamwo yuko ico yakoze hari abantu bandi bakora giha agaciro yego uravyumva agacaza Dabo ahagaze neza afite akazi keza katumye ibyo budije avuga ati ibi ni passion ndabikunda sometimes ko na Pacy uzorabe iyo ageze hano mu giteramo ntava ataririmbye umuhamagaye gusa Pacy ashikari muri karaoke ku mutwenzi arena hehe nahajya muri nyamaco ashikaririmba uramuhamagaye akaririmba kwera nibyiwe naho atari byakora yego urabyumva hama kuko sinzi ko abibonye ijyantuze nyandungikiye amafaranga yandungikiye yaje kuri konti ava mu Bubirigi direct hanze ko yaje ava mu Bubirigi kandi yandungikiye ari ngaha urabyumva yego umva yuko ayifite ubundi buzi bwiwe akora asinze akorera mu Bubirigi mu Bubirigi ni yakorera yego mugabo yibereye nga kubera wewe akora en ligne urumva icyo kintu yego yandungikiye dolari $100 twarazibonye bro bisigura yuko bisigura no sikumuvugira bisigura yuko atarabuza amafaranga yo kuriha yego bari nabo bavuga bati ayo mafaranga yarafise yaragusupporting igikogwa birafise inzira bajya babikoramwo yego uravyumva umuntu nka Pacy so kurihishwa hari abaririmbyi bariha najewe ari je yo ngenda hajya nagenda niteguye kuriha kubera urugero rw'iwanje ntirurangeza aho nogenda mu giteramo sindi mbwa nk'umuntu nka Fizo ntiyoza mu giteramo ngo murihishe abarume invite abavyumva jewe ahantu ntari hano hantu mba ndahafise akazi yego nza niteguye amwenke ngenda nkavuga uti nka Satubura no murihishe yoza mu giteramo cy'umuziki Satubuka murihishe uravyumva mugabo nka jewe je dabo nabo basani dukorana ivyunguka aje nzi ko afise igiteramo mba nzi ko ari nawe ari haza kurongera nanje ndaza nkariha mugapana umurimvye nka Pacy apana umenyesha makuru nka Christian Savye kwisanganiro basanzwe bafise ikiganiro gicisha kwa ama evenement culturel yavuga ati ubu ko ndonse babatama nahora ndonderera ibiraka ndaronse umwanya wo kuza kubashirako yari opportunité uravyumva nibyo ko ndakubwira ati na Philbite wandambwira ati wewe ukagenda hano ufise ibindi ukora kwera kenshi muri no industry iyo ibintu utabiri mwe ashavuga ngo warazimye hari amateka yiwe hari amarekoro Étoile du Centre umugwi Étoile du Centre mumugwi wa mbere umaze gukora amateka wa mbere ata indi timu ni mirigeri yakora
numugwi umaze gukora campagne electorale y'umugambwe uri ku butegetsi muri 2010 étoile des entrées yose uravyumva barakoze campagne electorale y'umugambwe uri ku butegetsi nta wundi mugambwe ivyo urabiko nta wundi mugwi n'umurabikora ivyo bintu iyo ni diri komeye aya madiri tubona ba Diamond bakora za système zande étoile des entrées nimaze kuzikora uravyumva étoile des entrées yaratwaye Pama Award mu 2008 étoile du centre niyo ya mbere yazanye studio ngaha bafizo bande bose batonda ku Kirimba Art uravyumva ku Kirimba Art none wize ku Kirimba irigere zimangana mu mitwe nayo studio itakebaho ku Kirimba Art bebe hari indirimbo zakozwe umva kantu ku Kirimba Art uzero rukazimara Chumva rero go ruhara iyo Kirimba Art mu ntango batanguye d'abord banimeriza indirimbo urabyumva bazigira digital urabyumva mu nyuma rero batangwa no guproduiriza abandi indirimbo abandi baririmbye ba Lolilo bande bose barakora indirimbo album muri Kirimba Art satuba indirimbo ya mbere ariko ndigiye muri Kirimba Art urabyumva indirimbo nyinshi zari hit mbabarira musubize ndacamukunda fiyo na Kirimba Art urabyumva rero ndakubwiye rero hari ibintu byinshi bagiye barakora urumva bituma umuririmbyi ahabwa agaciro bisigaye yuko umuntu avuze ati nje mu vyanje hajya Pacy na ntuzinga na Kisi yasavye ntibari bagiye nk'abatumi untumire cyangwa ntuntumire uru rubanza n'ugwanje ndagwitaba rero umuntu nkuko iwanyu mwogira mwotegura urubanza rw'umuryango naho mwovuga bati nakandi kigaba nitumutumira nibisigura yuko aje muca mumugumiza hanze sa mu rubanza n'ugwanje bagusubije hanze bakabwira ati sohoka uravyumva niyo ntera n'ubu ukeneye kugiza ntibigize yego ikintu twohereza nuko urumva ibi turiko turavuga si vyacu twirabi namba uri mu bihe vyawe nuco yibaze yuko ibihe bigarukira ngaho kuko ibihe bindi uno munsi ushobora kuba uri muri bino bihe ejo hakazoza ibindi bihe ugasanga wewe ingene wavyitwayemwo uri mu bihe vyawe ugasanga nawe biragukozeko niyo mpamvu rero umuntu uri mu bihe vyawe uvuga utingezweho ndi kuri hit ntuwamaho ko vyanse no gusaza bashobora no gusaza binayiso akaza ibindi bintu akaza bakome ego nanda gushimiye cyane.